abajournaliste warabatatse ngo baraza bagakorera ubusa mu koza kwakira abartiste nk'aba ariko c'est vrai amafaranga n'amafaranga de personne abana 500 amafaranga yo kugurisha igihugu bro none ajya 17500 babahaye ujya munsi je naravuze ati urugamba nayo ko ndagwana iyo ndonka budget ikwiye mwese nta numwe yari kugenda kwakira mbonye kwera haje babaye 17500 nshenda bagongera kizibiri zibiri 17500 niyo batanze kwa sio mwatuye kwa mbonye none specialist wewe ntibayaguhaye ni wasinye ega barabasinyishije ega mwebwe rero mwebwe ingwane zanyu bana bapiga 17500 bagacha bazanira aho musinya ngo sinyanga ngwama azobikupa nzomwemerera pigwa 17500 ega ajya mariste bacabaya ega mwe mufise ingorane bijya ipapuro muza musinya ko muto ya mahera hari abantu babizanira ati ifotorera Isaac none ahaza kubanga nuko wari warungitse simplice za kubanga Isaac TV ho bakuzi ba Isaac TV ndabasubiye kubaha ikaze mu biganiro tubana tubashikiriza ukuri kwamye uno musi ruguga cindege Mercure ndada murabibona ni kibuga ciza cyane cindege twaje kwakira aba artiste baje bava mu gihugu cy'u Rwanda Ken Sol hamwe na DJ Brianna by the way si bashashe Burundi bama baje DJ Brianna ni bwa mbere i Burundi ni bwa kabiri agarutse i Burundi ariko DJ Ken Sol shobora kuba bwa mbere so imyitegurira abandanya abamenyeshamakuru bariko barashika kuri no mwanya hano ku kibuga cindege bashaka bashike mukanya turabingene babakira je cyantangaje rero nuko nabonye mu baje kwakira Ken Sol na DJ Brianna bamwe nabonye mu na Idrissa Simbizi by the way niyo nshaka kugenda tuvugishe mipro yamaze gushika n'abandi benshi n'abandi bamenyeshamakuru n'amateleviziyo atandukanye yamaze gushika ngaha kugira yakire Ken Sol tugere hari imbere kugira tumuvugishe Idrissa Simbizi hamwe n'abandi bose baje kwakira bano bahanzi cyangwa se bano ba artists biwacu welcome turabe tubavugisha jege shaka numvise Idrissa Simbizi ni burugamba yagwa yaharaniye yararutsinzwe cyangwa yararutsinze se ntumbaze okay Ça, nzereza ami ni bon ura biragenda ndakuvugishe gato amakuru yawe alhamdulillah ndabona stress like kuguma amatelefone aguma cyane ako jewe namameze neza Ken Sol hamwe na DJ Brianna bagira bashike mukanya imyiteguro imeze gute wenda zuri mu ba organisateur bakomeye cyane buno muzo wano jewe ndu mu MC wa event ariko reka ndababwire yuko event irakomeye event iraryoshe abantu nibaza ari benshi kuko ni ku munsi wejo ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Gitega bon kuri Lenox rero urabona ko ikirere kitameze neza uno munsi bisigura ko ku munsi wejo n'ubwo rw'imvura show izoba kubera n'abantu ba 10000 barafise ngene bazohaje kugira ngo ibintu bigende neza rero aba artiste bamaze kuri umviriza bano bimana ni kuri Miki Avenue du Large kubera hariyo Miki zibiri ni kuri Miki Avenue du Large amatike yatangiye kugurishwa murashobora kuyagura kwa Oscar Fashion F10 murashobora kuyagura kwa Emery la Costemery murashobora kuyagura kwa Kijaja abari muri Nord murashobora kuyagura kuri Miki Avenue du Large no musiro tuje gutegura aba artiste babiri kuva mu gihugu cy'u Rwanda umwe yitwa Ken Sol aheruka gutegwa nk'umuririmbyi mwiza wo mwaka mu gihugu cy'u Rwanda aherutse kuronka agashime ka YouTube yakwije aba subscribers barenga ibihumbi ijana afise collab ari kumwe na Double J afise collab ari kumwe na Bruce Melody no artiste akomeye no artiste agezweho management yimaze iminsi iri ngaha tuzakuba turi kumwe no DJ yaramaze iminsi ari muri tour muri Europe yitwa DJ Brianna yahuye n'ibisanga gato yes tuzakuba turi kumwe na Double J tuzakuba turi kumwe na Dramatique tuzakuba turi kumwe na We Love Music With Design OLG Oleg hamwe na Alvin Smith Lavash ibirenze ivyo ntushaka kurenza ko DJ Israel kwinjira ibihumbi 10 mu kibanza gisanzwe 50000 muri VIP 500000 hama bakagwa Henken 10 aho ni mu ntara ni Bujumbura hama Gitega ni 5000 30000 hama na tike ya 100000 abiponda gushimire and big up sana ndabona urakoze cyane reka nzoza kuri show naje kuri show baje kandi zo zigitega
nziri Bujumbura. rero ntituzogenda muri show tuzogenda mu buzima. Okay. Come on. Tuvugisha aba artiste biwacu ya artiste bose bamaze gushika. Jere nshaka kuvugisha Simbizi. Wasema vumba. Okay. Turikwera sema vumba. Idrissa wasema vumba urugamba rwo rwa munaniye. Byararangiye. Imana ishimwe. Nibaza ubutuma tuje muri Partage. Partage ikiganiro cyacu. Umva rero Idrissa. Kwanza imbere ya byose felicitation kubona waragwanya urugamba. Ico wararutsinze. Urisirwa rutsinze. Na muhungu wanje naje kurira amafaranga ku radio wawe. Barakwegana na uragenda? Ntagenda ngeresi yuko naterereye urugamba nuko amafaranga. Idrissa Simbizi yaranabihinduye ngo ama interview ngo niko muhemba sinzi biki ibintu sinzi ibintu aho wabikuye Idrissa wabikuye ugafata ku mavuta ku mavuta no yatanga ngo muze muri ku radio wawe ikintu cingira akamaro ntugi kanda kwerekeresha resursa ivize no wizigendana kugira zimari kugira tuberekeye ko turi mu rugamba rwo kurondera amafaranga c'est-à-dire ategereza ko sugutere man we akiniza nawe urashavuga kujya mu guterera ndazi uzi ivyo urimwo tumia pesa ntabindi umurimvikazi Natasha no yavuze ati muziki ni pesa udafise amafaranga umwemera ukakumwemera n'umuntu akoresha amahera ashaka bita man viriza man voilà kandi uno munsi baje kwakira Ken Soul hamwe na DJ Brianna byageze gute no munsi nazanye imisore yatorotse muri team Satura nabibona nga nabihungu ubona byari muri team Satura bimwe byo barabitera induru byavuga ati twebwe nitwemera gukorera ubusa nibo wazanye nibo wazanye bakire Ken Soul bifata ama selfie no kubirato kubera iki none urumva wamaze kubona yuko atabundi buhinga atakundi kuntu turi oblige nuko na Satubikino gitarama gishigiki cyo kiryoshe iyo nkubu yabari ari nk'igiteramo Satubikino avuga ati ega simplice amaze gushira imitaye myinshi mu muziki niyo mpamvu ntibizi ni kiri mu byatumye ubona ati oya man yo bari nzigo sivyo enda kwere ikintu kimukiye kumenya sivyo nituringa baga dusubiza Burundi inyuma Burundi buradukeneye kugira bwavance je naheruka ngaha kuri aeroport haje umuririmbyi ari muri 2019 ni Kidumu yari yaje 2019 sivyo nivyo byankanze Kidumu yabazanywe nishira hamwe sivyo mugabo no munsi tuje ngaha ko ndazi dernièrement warabonye byabaye samedi passé c'était samedi passé aho twakiriye abashitsi benshi ngaha twarabakiriye rero bajya bakiriwe kwa Ntare babita homologue abo mamusangi amakuru rero umwe abari president hariye undi bari president nga kakira amakuru mfise rero ngo Simbizi ashobora kuba yaje no kwakira bano banyarwanda inyuma yo kubona ko na Paul Kagame yaraje abantu bose baraje abakuru b'ibihugu batandukanye baraje i Burundi ati rero nyene icubahiro Neva hamwe urumva nibyo ndakubwira aba baje nga tuje kwakira turi mwisi imwe y'umuziki mu misi yeze haraje abanyepolitike baje mwisi imwe yabo kandi barakiriwe ngiteka niyo mpamvu rero biraryoshe rero turonse undi munyamahanga aje turi mwisi imwe abanyabwambere warabagwanya gato ubu biratandukanye ubu baritahuye Rindira gato urugamba ariko ndagwana ndibazo arabonye amapost abanyise umusazi ati biri kuragwana ntuzi nibyo ari byo ntabyo wabonye Satubikino yaravuye ati wowe ugo rugamba buri kuragwana ntuzi nubwo ariko sawa rero oroje urugamba ariko ndagwana nugo umuntu yitawe amenye ati jewe ndiki ndinde ndiki tu vois kuko abagiye dufate nk'abanyarwanda bo baramaze kubaka ikintu bita industry baramaze gusatira igihugu cyabo baruzura ubu bariko barabomora baje hanze bariko baragura akarere bobo mugabo d'abord baramaze kwitahura bo barazi ko ari business barimwe sivyo mugabo rero abi wacu baracyakorera ubusa avyumva amano wacu niyo mpamvu bobo iwabo aba bariko baraza ngaha iwabo barakorera amafaranga yabo
basebaza nino bayayo ukuntu kwagura iyo ishira hamwe rimaze gukura ricajya izi umva za voix d'Amérique kugira wewe wagiye kuinvestisa muri radio izi za voix d'Amérique za antenne za RFI na radio yatanguye akorera iwabo amaze kubona ko etandiyo yayifashe baca bagura rero kwagura karere ku muntu yitahuye ugiye kumugwanya ahubwo ubukoze ntabwo mwigireko urere jegiru kingoheye simbizi ariko avuga amajambo atandukanye nawe yavuga ubwa mbere wavuga ati aba artiste biwacu bishwe n'inzara nubu utazitahura muri urugamba turimo azosanga abandi yo ma top 5 yarinje amaze kwitahura Burundi n'abatanu ubona basibiko biragendeka kuva utangura ryo rugamba ubu batanga nujya nari amafaranga niwe wa mbere we VP Kelly Race kwari karagira kuri programme ndiko ndamuhereza wenyene none ubundi ninde ujyaze ku radio ari ujya wenyene niwe amaze kwitahura we ntaritahura nawe ndiko ndamurera you understand numwe gusa nta batanu wovuga bro abisabira amasho baja ijya pancarte tubona hari ijya pancarte olege stanish ujya orega ariko gratuite mahajya kujya pancarte ijya gratuite magenda umubaze genda neje mukoresha interview kutrayi muba genda umubaze ati baguhaya ngahe singijya none udakubesha none singijya sasa tuwe turasemesha ukweli ushaka jensi yikira abantu ejo ni investisse nkoresha umwanya wanje franga zangu ibitoro by'iwanje ikinze ngaha ubu hageze n'abazatutabureza amamandadare n'amaki ndiko ndita ku bantu atana amafaranga ya assistance y'umusumwe mu avoka nzo mfise eto abiwagi that is why umuntu avuga uti nimiburi basi nigira mu banyarwanda no sabanyarwanda baje uni simplice yateguye igiteramo bro waje ugishikira simplice tandukanya waje ugishigikira simplice Burundi simplice utandukanye ni amafaranga abanyamahanga kugira baze arimwe abarundi bangahe dramatine ni bangahe ni benshi uragenda ubaze uratandukanye na bijya byambonye très différence bigaje ntombona biga sindimwo genda ubaze simplice umubwiye ati mpereza mwikaye yawe aho wandika amafaranga wamaze gushira muri abaririmvyi b'u Burundi kuva bitangura kaka wewe no cyamagara basi Burundi bwose basi bwitabira ico gitaramo ciwe je dernièrement umunsi amafaranga yo kuri hantu uze nije nayatwaye yo kuri ha no nije nagiye gutora amahera yarishe Elare General kuri ya projet ya with designer na Double J mana yavye umufungo w'inota asohoye ucumva n'umuntu amarazo yagarukana wala man with designer nande na Double J mimi abara b'igihugu kaka jewe c'était bwacha ari bonane yamurishe lo non yamurishe lo 31 le 30 le 30 sinibuka ni entre ate le 30 et le 31 gacha le 30 kaka bona umubumbo gutya w'inoti mushire Elare izo franga tazirudisha nasi uradepanse ma milioni za rero majamo make ni kumushigikira kuba yazanye ariko urambaje impamvu yahisemo kuzana aba kuzana ababene wacu ni bimwe na kuri gatakoresheje abanyene b'i Burundi oya babiri umva buri muntu wese arafise strategy abarundi urabizi turakunda injabuka turakunda abashitsi turakunda abashitsi igikombe cy'abashitsi muhira kandi urumva ni bwa mbere yilanshije muri no business ariko urabona ko mbere ate ibintu byose urabipanga azoreisisa parce que nta muntu investissa muri passion yiwahomba bon akantu maze kuvuga kenshi namaze kukumva wewe namburi mboregwa gakunduka ari mboregwa uravyumva ukagenda mu kabare ukagura icupa ry'imiliyoni 2 nta ruhombo ugize ni swing yawe rero urumva rero avuze ati nzanya bari nuko nivyiwiye kubera imiziki yabishize amafaranga kuva kera rero nta guhomba nta kunguka mugabo yungutse ni do plus uri mbavuze ati aba journaliste barakunda kuza kwakira abashitsi b'abanyamahanga bibiki ugasanga baraje ni sawa ni fresh tutugirwamo wowe uri mu bavuze ati aba artiste bacu wacana James ngora abantu baje ngo barazana aba journaliste barabatatse ngo baraza bagakorera ubusa mu bitera mu koza kwakira aba artiste nk'aba ariko c'est vrai amafaranga n'amafaranga de personne abana 500 amafaranga yo gurisha igihugu bro none ajya 7500 babahaye ujya musi je naravuze ati urugamba nayo ndagwana iyo ndo nka budget ikwiye mwese nta numwe yari kugenda kwakira mbonye kwera hajya babaye 7500 nshenda bagongera kizibiri 17000 niyo batanze kwa sio mwatuye kwa mbonye none si list wewe ntibayaguhaye ni wasinye
ega barabasinyishije ega mwebwe rero mwebwe ingwane zanyu bana bapiga 17500 bagaca bazaniraho umusinya ngo sinyanga ngwama azobikupa nzomwemerera pigwa 17500 ega ajya mariste bacabaya ega mwe mufise ingorane bijya ipapuro muza musinya ko muto ya mahera hari abantu babizanira ati ifotorera Isaac none ahaza kubanga nuko ari warungitse Simplice za kubanga oya kibazo je ntavyo nzi nawe mwaje gukorera ubusa ivye bintu ujenje gushikira se wewe waje gushikora enote sa inde enote wewe ko je nazanye ibihungu none wabizanye kwagusa nawe waje gukora ndakunda Burundi bro natwe tuba tuko tukorera igihugu urugamba je sinaruhevye n'uburura warakunaniye sa warakunaniye none urugamba utangiye kuza kwakira urabona ikintu cya mbere kiryoshe nuko no munsi muraje kumutegera ayo rugamba ndarugwa nta numwe yari kuzanga reka rero turindire abashitsi bacu bagira baze mu kanya so hama ibintu byose bigenda neza cyane urugamba ndarugwaye bari kuza binyegeje kumwe kwa pole ingene baje publicité rabankujya nta nutundi nawe tuzi urabona nka urana hari ukuntu DJ Pole gihazana bajya bajuno ingene abantu baje binyegeje umengo baramenje baje gutegera Pole azanye bana igihe bajuno baza nubona ko umengo baje kubategera bari bamenje kubera twari mu rugamba mugabo urugamba twararutsinze shaka muze mwese muze ngaha mutegera umunsi abarimvye bonyene bitahuye baramenye ko Dramati yagiye mu Rwanda baramwakira neza hamuze umengo urugamba yarutsinze ubu turi mu nyishu urumva abanyarwanda bakiraniza abarundi bakiraniza yego bibandanye uko kujya warabonye n'ingene president wabo yaje twamwakiriye gushika nashira kuri Instagram ati n'ubwa mbere nakiriwe neza uravyumva rero tubikuremo inzigo inde President w'u Rwanda yapuye no kuri Instagram gendo uraba ati vraiment nakiriwe nk'umukuru w'igihugu rero n'ababaje tubakire urakoze hama rero ibi byose tubagi apana kubagira gusa turondera amafaranga baduhera amafaranga ndazi yakwe radio warishwe vugisha ukuri warishwe safi warishwe iki asaje urugamba nagize iki warayitsinze baze yo narugwa n'urugamba bari gukurira cyane atari cyaye baze nk'ibyo nza ku radio yawe ahubwiye ati numvuze ntakurisha Bazabwira ko nabanje gukuriha imbere yo simbizi ico nshimye nuko ariko kandi ivyo nazo rivya kwanza hama kandi narumvise ati bugi byose waje gutekanya waje kugabanya umunwa nyuma yaho kidumu agukubita mandadari atagira eboye ubona kantu gashasha buca nshingiraho hamwe nambwiye ati wowe uragira honorable atagira eboye ko umushinga amateka afise ikintu bito umushinga oya ujyana umushinga amateka ahunga osi okay hama umushinga amateka ahunga bro simbizi umushinga amateka gumba bari wakuroga ngo bari wakuroga jewe wibandoga nibiwaho oya narigeze kubera narandiri niwe baroze kwarandi naramusigiye urugamba baca baramuroga bamuroze gute n'accident n'uburozi bro ivyo bintu ari sagida dasobanutse man ari ibintu bidasobanutse ngere asanzwe uzi umuduguka ugwa hasi ubona ko baragukoreye kuko warukoze hadakogwa uje amabanda kebizo turi kumwe ega urarabangamiwe bwana urabangamiwe simbizi ndakora gusa wagangutse imana ishimwe uri mu nyisho umugani wawe wabaye ganga imana ishimwe kizira gukorera ubusa kizira gukorera ubusa n'ubusa ngahe mufu mbe wa muduga uracha office simbizi ubona hari imburugeni hari kiya nakiye ubona hari kiye iruhande hari chebe cyaturutse kwa statura ikihe bita yacwagije koresha umwanya hari ntamburugire wora ari imodoka yise okay ujya muduga wegere hariya imburugini sawa Drizi uyu mugabo tuyaze ntukohetsa reka tugarukire ngaha turindira umwanya programme yo kuyaga tuyaga ibintu byunguka bizima reka tukakira abashitsi hama abashitsi nitwaheza kubakira cyo tupanga gahunda tubonane ndabise nizita kubaza nangorane mwe wacu byinshi ngene kumpa umuco wabyo reka rero twakire abashitsi bacu Kensol hamwe na nandi ni mwakira abashitsi na DJ Brianna baraje Isaac TV.